Amakuru akomeje kugenda agarukaho cyane muri aka kanya ni uko abantu bitwaje intwaro gakondo batemye abaturage bagera kuri 5 bajyanwa mu bitaro. Itemwa ry'abaturage rero ngo ryabaye mu ijoro ryo ku cyumweru, ubwo rero hagwaga imvura nyinshi cyane. Hari amakuru avuga ko abagizi ba nabi ngo baje bitwaje intwaro gakondo n'inkoni bakinguza abaturage bo mu mudugudu wa Nyarugenge ndetse na Gishari ho mu kagari ka Gisanga, batangira rero kubatema abandi ndetse baza no kubakubita mu buryo bukomeye cyane. Hanyuma umwe mu baganiriye na kimwe mu bitangazamakuru bikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda cyitwa Umuseke tunakesha inkuru yagize ati twahise tubajyana mu bitaro bya Kinazi, inzego z'ubugenzacyaha zatangiye gukora iperereza, ati dutegereje ibizavamo. Gusa abaturage bavuga ko mu bantu 5 batemwe 3 muri bo aribo bakiri mu bitaro, 2 mu baraye batashye nyuma yo kubavura. Usibye gutemwa ndetse no gukubitwa, aba baturage bavuga ko bambawe amafaranga, telefone n'ibikoresho byo mu rugo. Umuyobozi w'akarere ka Ruhango witwa Habarurema Valence avuga ko n'amakuru afite rihohoterwa kuko ngo nta raporo yayo yigeze ahabwa. Mu makuru yandi, umunyapolitike Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa yandikiye abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afurika yunze ubumwe ashyira mu majwi u Rwanda na Uganda kubera amasezerano ibihugu byasinyanye na guverinoma ya Kongo. Ni baruwa uyu mugabo usanzwe akuriye ishyaka ryitwa Engagement pour la Citoyenneté et le Développement ECD yanditse ku itariki ya 5 Gashyantare 2022 nk'uko bikomeza kugenda bigarukaho. Ni baruwa yanditswe na Bwana Martin Fayulu wigeze no kwiyamamaza amatora ariko aza gutsindwa. Rero muri baruwa yavuze ko amasezerano y'ingeri zitandukanye yasinywe hagati y'ibihugu by'u Rwanda, Uganda na President Felix Tshisekedi anyuranyije n'itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa. Agira ati amasezerano yashyizweho umukono na Bwana Tshisekedi n'ibihugu bitandukanye duturanye cyane Uganda n'u Rwanda anyuranyije n'itegeko nshinga rya Repubulika. Aya masezerano uyu mugabo watsinzwe na Tshisekedi mu matora mu 2018 avuga arimo ayasinywe muri Kamena 2021 mu ruzinduko Perezida Paul Kagame yagiriye muri Kongo nyuma yaho mugenzi we Felix Tshisekedi asuye u Rwanda ku itariki 25 Kamena 2021. Amasezerano yasinywe harimo ayashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda w'u Rwanda Habyarimana Beata ndetse na Minisitiri w'Ubucuruzi mpuzamahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Jean Busa Tongba ajyanye no guteza imbere ndetse no kurinda ishoramari hagati y'u Rwanda na Kongo. Andi masezerano yasinywe hagati ya Minisitiri w'Imari n'Imigambi y'u Rwanda Dr. Rosien Ndagijimana na Minisitiri w'Imari wa Kongo Nicolas Kazadi, amasezerano agena amahame yo gukuraho imisoro itangwa kabiri ku bicuruzwa byambukiranya imipaka y'ibihugu byombi. Amasezerano ya 3 yasinywe ajyanye n'ubufatanye hagati inzego z'abikorera mu bihugu byombi. Ku ruhande rwa DRC yashyizweho umukono na Fidel Basenanane Kasongo, umuyobozi mukuru wa sosiyete Orifier Dikivu Edi Maniema Sakima SAA, mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda Jean Pierre Rutagarama ubarizwa mu rwego rw'abikorera ariwe wayashyizeho umukono. Uganda nayo umwaka bushize yasinyanye na leta ya Kongo amasezerano atandukanye arimo ayo kubaka imihanda ihuza ibihugu byombi. Bwana Martin Fayulu yakunze gushinja u Rwanda na Uganda umugambi wo gushaka kwiyomekaho bimwe mu bice by'uburasirazuba bwa Kongo, akavuga ko ahanini ari amasezerano ari cyo agamije. Yasabye umuryango wa Afurika yunze ubumwe gutanga umusanzu muri politiki ya kiriya gihugu mu gukemura ibibazo gifite kugira ngo amatora yo muri 2023 azabe mu mucyo ndetse no mu bwisanzure nk'uko yagiye abigarukaho. Amakuru yandi akomeza kugenda avugwa mu gihugu cya Kenya, wiyamamariza kuba perezida akaba akomeje kugenda atabaza. Niyo makuru akomeje kugenda agaruka mu bitangazamakuru muri iki gihugu cya Kenya. Umunyapolitiki akaba n'umuhanzi Reuben Kigame wiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu muri Kenya yatabaje urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza nyuma yo kwakira kuri WhatsApp ubutumwa bumutera ubwoba. Mu kiganiro yagiriye kuri televiziyo kuri wa 14 Gashyantare 2022, Kigame Reuben yahishuye ko umuntu atazi yamwohereje ubutumwa bw'ijwi kuri WhatsApp mu masaha y'ijoro amusaba gukuramo kandidatire. Yagize ati mu cyumweru gishize nari kuri DCI, ati najyanye ikirego cy'uko nakira ubutumwa bw'ijwi kuri WhatsApp bwaturutse ku muntu ntazi wansabaga kuva mu irushanwa kubera ko ngo umwanya ufite umuntu wagenewe. Uyu umuntu ngo yamubwiye ko niba ashaka amahoro agomba gukora ibyo bamusabye. Ati yanteye ubwoba
ngo niba nshaka amahoro ngomba kuva mu irushanwa. Ati igitenganwa yavugaga ati nuko perezida agenwa n'aba mafia babi nk'uko Kenyans yabitangaje. Reuben Kigame akaba yavuze ko afite impungenge z'ubuzima bwe nyuma yo kwakira ubutumwa. Icyakoze mu gihe DCI ikomeza iperereza yasabye ko we na bagenzi be biyamamaza bahabwa uburinzi bwihariye kuko ngo haba hari ababa bafite umugambi wo guhungabanya umutekano wabo. Amatora ya perezida wa Kenya azaba tariki ya 9 Kanama 2022. Abandi biyamamaza barimo perezida vice perezida wa Kenya William Ruto na Raila Odinga watanye bikomeye na perezida Uhuru Kenyatta mu matora yabaye muri 2017. Aho perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri no wa kane azokwitabira inama igira gatandatu y'abakuru b'ibihugu n'amareta agize umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'ubumwe bwa Buraya. Iyo nama izobera i Buruseli ku murwa mukuru w'Ububirigi, izohera ku munsi wa gatanu w'inondwi. Kuva yakaja ku butegetsi n'ubwa mbere perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye azoba yitabira inama zikomeye zibereye ku mugabane wa Buraya. Nabwo bwa mbere u Burundi buzoba buserukiwe n'umukuru w'igihugu mu nama zo ku mugabane wa Buraya kuva mu kwezi kwa gatandatu ko mu 2014. Ubwa nyuma umuperezida w'u Burundi yahonyoza ikirenge ku mugabane wa Buraya hari mu kwa gatandatu ko mu 2014 aho muhisi Pierre Nkurunziza yaja i Paris ku mugwa mukuru w'Ubufaransa. Amakuru hejuru y'Amerika dikesha isoko gizewe mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi yemeza ko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri yo nama azoherekezwa n'abantu baba 25 barimwo abategetsi bo mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu hamwe nabo mu biro vyiwe. Icuka ciza hagati y'umwe bwa Buraya n'u Burundi gisa nk'ikiriko kiranaguka. Umwe bwa Buraya weruka gufuta ibihano bwafatiye u Burundi bwemeza ko hari intambwe yatewe mu bisata bitandukanye. Abari mu mashira hamwe amwamwe aharanira agateka kazi na muntu bo yamaraso kubabibona mu rwandiko rwashizwe ko umukono mu ndwi iheze n'amashira hamwe yigenga 17 arimo n'inani zikorera mu buhungiro. Abatwara izo nani nayo mashira hamwe yarwanditse bavuze ko bakiriye nabi cane ingingo y'umwe bwa Buraya, basigura ko agateka kazi na muntu mu Burundi kagihonyangwa, kugarukana amaboko ku Burundi ku bwabo bakabona ko bishobora kuvyara ingaruka mbi. Twibutse ko imigenderanire y'u Burundi n'iyibihugu vya Buraya ahanini Ububirigi yatosekaye cane kuva mu 2015. U Burundi muribuka ko bwagirije kenshi Ububirigi kwivanga mu vyabwo no kuba bwarafashije mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza no gushigikira abahatswe kubutembagaza. Umuryango umwe bwa Buraya inyuma yaho warafatiye ibihano Burundi wagirije ku ncuro nyinshi guhonyanga agateka kazi na muntu. U Burundi nabwo butunganya imyerekano akatari gake bwiyamiriza ingingo z'umwe bwa Buraya n'abategetsi babwo vy'umwihariko bwiyama kenshi igihugu c'Ububirigi. Hagati aho isoko ry'ijuru ry'Amerika mu biro kwa perezida Ndayishimiye twaribajije niba hari amakuru yuko perezida w'u Burundi i Buruseli yobaza hahurira na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame, naryo gishura ko atavyinshi abiziko. Ico bikoze umukozi mukuru mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu yemereje ry'Amerika ko president Paul Kagame nawe azokwitabira inama y'umwe bwa Buraya n'umwe bwa Afrika. Abategetsi babiri bakaramuka bahuriye mu nama yo muri Nondwi i Bruxelles ku murwa mukuru w'Ububirigi. Azari bwa mbere president w'u Rwanda Paul Kagame ahuye n'u Burundi imbona nkubone ku bicuka hagati y'ivyo bihugu gitosekara inyuma ya kudeta yaburijwemwo mu 2015. Uburundi twibutse ko mu vyo buhora u Rwanda harimo ukugwegeka ko uruhara mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi bwo muhisi Nkurunziza mu 2015 no guhindaro abahatse guhirika ubutegetsi barimwo n'abarwanyi. U Rwanda narwo kenshi muri kahise bwisavye Uburundi bubwagiriza agasomborotso no guha indaro abagambirije kugira nabi ico gihugu. Inakurwa ry'imigenderanire y'ivyo bihugu nayo nyene igeze kure nkuko president Paul Kagame ubwiwe yemereye mu ndwi iheze. Harize imyaka 7 abakuru b'ibihugu b'u Rwanda no Burundi bahuye. Ubwa nyuma umuhisi Petero Nkurunziza yahuye imbona nkubone na Paul Kagame i Butare hari ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa kane ko mu 2015 bavugana ku bibazo vy'umutekano w'akarere. Ico gihe hari hasigaye imisi mike ngo imyerekano yamiriza manda yindi ya
Pierre Nkurunziza itangure. Nta vyemezo vy'uko abakuru b'u Rwanda n'u Burundi bazokwinyavya bakagirana ibiganiro ari babiri i Bruxelles baramutse bahahuriye kwa kane w'inondwi, ariko ikizwi nuko bakahahurira ari bwo bwa mbere mu president w'u Rwanda azobabonanye n'u Burundi amaso mu yandi inyuma y'imyaka indwi. Mo president Evariste Ndayishimiye bitegekanijwe ko azohura nabo mu rugendo rwiwe rwa mbere ku mugabane wa Buraya, harimo abategetsi b'u Bubiligi na Buraya ijwi rya Amerika ritarashobora kumenya amazina yabo burundu, hamwe n'abarundi baba mu Bubiligi atagihindutse bakaba bazohura na president Ndayishimiye kwa gatandatu igenekerezo rya 19 azoba ari kwa gatandatu rero w'inondwe. Kuri no wa mbere itariki ya 14 kwezi kwa kabiri u Rwanda rurifatanya n'isi mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara y'igicuri, mu Kirundi ni indwara y'intandara. Abajejwe amagara y'abantu berekana ko abanyarwanda batari bake barimwo n'abayirwaye atavyinshi bazi kuri no ndwara. Ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Abashinzwe ubuvuzi bw'indwara zo mu mutwe mu Rwanda bagaragaza ko indwara ifitwe n'abantu barenga 4%, ariko kugeza ubu abenshi bayirwara ntibayijyana kwa muganga. Dr Jean Damascene Yamuremye, umuyobozi ushinzwe ishami rishinzwe kuvura indwara zo mu mutwe muri Minisiteri y'Ubuzima, yabwira Ijwi rya Amerika ko iyi ndwara nubwo ifitwe n'abantu benshi ariko abayivuza kwa muganga bakiri bake. Uyu muganga yasobanuye uburyo iyi ndwara ifata. Indwara y'igicuri ni indwara yo mu mutwe kubera ko ni indwara ifata ku bwonko, amaraso ntashobore gutembera neza mu bwonko, noneho ubwonko bugacura umwijima, noneho umuntu akagira isereri bikageza naho ashobora no kwitura hasi akabura ubwenge, noneho akaza kuzanzamuka nyuma y'igihe runaka. Igitera iriya ndwara cyane cyane ni ugukomereka k'umutwe, gukomeretsa na buriya bwonko. Muganga Yamuremye avuga ko abantu bafite uburwayi bwo mu mutwe bagana amavuriro, 1/2 cyabo basanganwa indwara y'igicuri. Dr Yamuremye agakomeza asobanura ko ikibabaje ari uko abarwayi b'igicuri batizera ubuvuzi bwo kwa muganga. Bayihuza n'imyuka mibi, noneho ugasanga ba bantu nta nubwo bizera ko ubuvuzi busanzwe bushobora kugira icyo bubamarira. Akaba ari nayo mpamvu benshi bayivuza bitinze, noneho bikanarusha no kuyivura. Turacyarwana no kuzamura imyumvire. Twashyizeho ingamba ku buryo mu myaka 5 abantu bose bafite ibibazo by'igicuri bazaba baramenye ko aho bashobora kwivuriza. Kwitiranya indwara z'igicuri n'izindi ndwara zatumye Madamu Uwimana, izina twamuhaye kuko atifuza gushyira umwirondoro we hanze, byatumye amara imyaka igera ku 8 atarivuza igicuri kwa muganga. Madamu Uwimana yabwiye Ijwi rya Amerika ko yafashwe n'igicuri mu mwaka w'2000